Ndi n'iteka n'umunezero nsubire ngusuhuze nkuha ikaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu cacu ciza c'Uburundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu mu yandi makungu. Ndaguhaye kaze, ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uwu munsi wa gatandatu igenekerezo rya 23 z'ukwezi kw'icumi na kabiri umwaka w'ibihumbi 2023. Ndagukengurukiye cane, vyonda sabone cange subscribe nawe utaravyondako hama ubandanye ushikirwa n'ano makuru kamwe ku kandi, umwanya ku mwanya kandi ku gihe. Ni amakuru hatari meza, ni n'amakuru ahejeje kudushikira kandi hateye agashavu. Abantu 20 baraye bishwe bunyamaswa mu gihugu cacu c'Uburundi. Abantu 20 bagizwe n'abana 12 harimwo 5 bari munsi y'imyaka 5, abakenyezi 3 harimwo 2 bibungenze, abagabo 5 hamwe n'umupolisi yaragiye gutabara nibo bahitanywe n'igitero c'iterabwoba cabaye mw'ijoro ryo kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 22 Kigarama 2023 mu masaha ya 2:40 ku ngo 9 gikozwe n'abantu bitwaje ibirwanisho muri segiteri yitwa Vugizo iri mu Gatumba ku rubibe rw'Uburundi na Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Ivyo bikaba biri mw'itangazo ryasohowe n'umunyamabanga mukuru wa leta ariwe yitwa Jerome Niyonzima. Jerome Niyonzima akaba amenyesha ko abajejwe intwaro n'umutekano bamaze gushika ahabereye iryo bara kugira ngo batere ivyatsi abakoze iryo shano bongere baremeshe imiryango yabuze ababo. Imenyesha kandi ko amatohoza y'abakoze ubwo bwicanyi yatanguye kandi ko n'abakomerekeye muri ico gitero ko bazovuzwa na leta. Leta y'u Burundi rero ikaba isaba abarundi na cane cane amakomite ajejwe umutekano ahurikiyemwo bose gukomeza umutekano muri iyi minsi mikuru hisoza n'iyitangura umwaka. Red Tabara rero ikaba ihejeje gusohora itangazo yemanga ko ariyo yakoze ico gitero c'abitwaje ibirwanisho cabereye ivugizo mw'ijoro ry'uwa gatanu igenekerezo rya 22 z'ukwezi kw'icumi na kabiri umwaka w'ibihumbi 2023. Nubwo biruko ariko leta y'u Burundi na Red Tabara ntibavuga kumwe igitero caraye kibaye mu Gatumba. Mw'ijoro ryaheze kw'igenekerezo rya 22 z'ukwezi kw'icumi na kabiri nyene hafi isaha 2 n'igice amasase menshi cane harimwo inkoho ntonto n'ibikoho binini yarumvikanye ahitwa Vugizo muri zone Gatumba komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura rurare. Vugizo iri ku rubibe rwa Kongo n'u Burundi. Mw'ijoro nyene haranahanahanywe audio ku mbuga ngurukana bumenyi zisaba abategetsi ko borungika imodoka za rusesabaniha izo bita ambulance mu rurimi rw'igifaransa kugira ije kunguruza abakomeretse mu gitero cari gihejeje kuba. Iryo joro nyene harumvikanye indirimbo zihayagiza umuhari Red Tabara. Mw'itangazo Red Tabara yasohoye uno munsi kuri X cange se Twitter yemanze ico gitero. Red Tabara ikaba yavuze ko abarwanyi bayo basanzwe mu Burundi bateye ejo ku biro vy'igipolisi bicungera urubibe ivugizo muri zone Gatumba. Red Tabara ikaba ivuga ko yishe abasirikare 9 n'umupolisi umwe. Ivuga kandi ko yafashe inkoho imwe yo mu bwoko bwa FM Kalachnikov, inkoho 2 zo mu bwoko bwa Kalachnikov AK-47 be n'amasase menshi. Red Tabara yarangije ivuga ko izobandanya ibitero kugeza abatwara Uburundi bemeye kuyumviriza. Ku ruhande rwayo leta y'u Burundi yemeje ko haraye habaye igitero cakozwe n'abagizi ba nabi batazwi. Leta ikaba ivuga ko hari imiryango 9 yo ku mutumba wa Vugizo muri zone Gatumba yatewe mw'ijoro isaha 2:40. Leta ikaba ivuga ko ico gitero cahitanye abantu 20 barimwo abana 12, abakenyezi 3 n'abagabo 5. Leta ikaba ivuga ko hakomeretse abantu 9. Leta kandi yemera ko hapfuye umupolisi umwe. Leta ikaba ivuga ko igiye kongereza umutekano w'abanyagihugu. Ese vy'ukuri ukuri ni ukuhe? Ntituraronka amakuru akwiye ku vyaraye bibaye. Uko biri kose ariko nta numwe arekuriwe kwica abanyagihugu hataco bazira, yaba leta cange se abayigwanya. Kwica abanyagihugu ni icaha gikomeye co mu ntambara. Harakenewe umuturama uheza izi ndyane zidahera mu Burundi. Turahojeje imiryango yose yaraye iburiye muri ivyo bitero. Twipfurije gukira abakomeretse.
Nayo mu yandi makuru ariko aravugwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi nuko abanyekongo bari bagiye gutora bavuye mu Burundi bazibiriwe ku rubibe. Abanyekongo isinzi harimwo babiri bitoje mu bushingamateka bagiye gutora i Buvira bavuye mu Burundi baranyiwe gutora kuko RDC yugaye imbibe zose ku munsi w'amatora. Bazibiriwe ku rubibe ikavimvira Kongo ihana n'u Burundi. Abanyekongo benshi hampande yabo bavuye mu Burundi barajabuka imbibe bakamara ijoro i Bujumbura mu mugwa mukuru w'ubudandaji w'u Burundi. Uwuserukira RDC mu Burundi yaragerageje kubavugira biba ivy'ubusa. Muri Afurika abanyekongo bari muri Afurika y'Epfo nibo bonyene bashoboye gutora bari inyuma y'igihugu cabo. Kuri uyu wa gatatu muri RDC harabaye amatora y'umukuru w'igihugu, abashingamateka bo ku rwego rw'igihugu n'abo mu ntara hamwe n'abahanuzi bo mu bisagara. Ku biro vyinshi vy'amatora aho abamenyeshamakuru bacu baciye mu ntara za Nord Kivu, Sud Kivu na Ituri mu buseruko bwa Kongo, habangamiwe n'imirwi yitwaje ibirwanisho yo muri ico gihugu na mvamakungu. Ibiro vy'amatora vyaracererewe kwugurura n'imiburiburi amasaha abiri. Abanyekongo benshi bagiye gutora bavuye mu Burundi baranyiwe kubikora kuko Kongo yugaye urubibe rwa Kavimvira ihana n'u Burundi co kimwe n'izindi mbibe ico gihugu gihana n'ibindi bihugu umunani bibanyi. Abenshi mu batora bamaze umunsi ku rubibe hagati y'u Burundi na RDC barindiriye amahirwe yo gutora biba ivy'ubusa. N'uwuserukira Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu Burundi ntiyashoboye kunyurwisha abakozi bajejwe uruja n'uruza ku mbibe kugira ngo babareke bajabuke urubibe. Abanyagihugu benshi bavuganye na SOS Media Burundi dukesha iyi nkuru bavuze bati twavyutse kare kugira ngo dukore ico gikorwa co gukunda igihugu. Hampande y'ibikoresho vyo gutora vyapfiriye mu burere bwinshi bigatuma iyugururwa ry'ibiro vy'itora ricererwa. Abatora benshi baridoze bati ntitwisanze ku ntonde z'abatora. Ibinyamakuru vyinshi bikaba bivuga ko yari amatora ateye ubwoba. Ku wa gatanu uheze urunani rushasha rugwanya Tshisekedi rwavuze ko amatora ari uguhirika ubutegetsi. Kuri ubu wa kane umurwi w'igihugu ujejwe amatora wafashe ingingo yo kubandanya amatora mu biro bitashoboye kugurura ku wa 20 Kigarama. Hari hategekanijwe ko imiliyoni 44 z'abatora bitabira ayo matora ku banyekongo imiliyoni 100. Nayo mu yandi makuru ariko avugwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi nuko i Buruseli mu Bubirigi imyiyerekano imbere y'ubuserukizi bw'u Burundi yo gusaba irekurwa ry'umumenyeshamakuru Florian Irangabiye yabaye. Ishirahamwe Amnesty International ryaratunganije kuri ubu wa gatatu w'ino ndwi turiko turasozera imyiyerekano imbere y'ubuserukizi bw'u Burundi mu Bubirigi kugira ngo risabe irekurwa rya Florian Irangabiye umumenyeshamakuru w'umurundikazi haheze umwaka urenga apfunzwe mu Burundi. Ifungwa ribonwa ko hari akarenganyo ku batunganije ico gikorwa. Abantu barenga 40 bakoraniye kuri ubu wa gatatu imbere y'ubuserukizi bw'u Burundi Buruseli kugira ngo basabe leta y'u Burundi kurekura umumenyeshamakuru Florian Irangabiye. Bararirimba bati rekura Florian mu Kirundi no mu rurimi rw'Igifaransa. Ivyese bibiri vya Gorodien Niyongeko umwe mu baharanira agateka ka zina muntu mu Bubiligi bihayagiza igikorwa ca Florian Irangabiye vyaravugiwe imbere y'ubuserukizi bw'u Burundi. Amnesty International yari yatumiye abamenyeshamakuru bagenzi ba Florian Irangabiye. Umukuru w'ishirahamwe ry'abamenyeshamakuru UBG Alexandre Niyongeko nawe nyene yahungiye mu Bubiligi yaboneyeho akaryo ko kwibutsa ko ikibanza ca Florian kitategerezwa kuba mw'ibohero. Iminsi mike imbere ya Noheli mugenzi wacu akaba n'umuvyeyi w'abana ikibanza ciwe nticari kuba kiri mw'ibohero. Ikibanza c'umumenyeshamakuru categerezwa kuba mu muryango wiwe no mu ruganda rwiwe ariko si mw'ibohero. Iri Sistine umuhuzabikorwa mu gisata ca Afurika y'ubuseruko muri Amnesty International yamenyesheje ko ashigikiye Florian Irangabiye. Florian turagushigikiye kandi turipfuza ko urekurwa vuba bishoboka.
akizera ko uwuserukira Uburundi azotanga ubutumwa muri leta y'u Burundi. Ico dusaba nuko wewe urekurwa vuba. Uwo yaciwe Uwo yaciriwe umunyororo w'imyaka 10 yagirizwa gukorana n'imirwi y'abagwanyi. Uwo mumenyeshamakuru ararumanije umwaka ari mu munyororo. Amashirahamwe menshi aharanira agateka ka zina muntu harimwo Amnesty International akaba asaba kuva ico gihe irekurwa rya Florian Irangabiye, aho asigura ko apfunzwe azira akazi kiwe ko guharanira agateka ka zina muntu. Abamenyeshamakuru barenga 170 ubu bari mu buhungiro kuva ku ruhagarara rwo mu mwaka w'ibihumbi 2015 rwatangujwe n'ikindi kiringo ca Pierre Nkurunziza muri uwo mwaka nyene. Abamenyeshamakuru benshi b'Abarundi bari mu bitabiriye iyo myiyerekano mu ntumbero yo gushigikira Florian Irangabiye. Ngaha akaba ari naho nsoreje ano makuru nari naguteguriye, ariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa no kugira ibihe vyiza n'umunsi mwiza.